umujyi wa Kigali uherutse gutangaza ko ugiye kwimura imiryango igera ku 500 byagaragaye ko ituye mu bice bishobora kwibasirwa n'ibiza nyuma y'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda gitangaje ko muri iyi minsi hateganywa kugwa imvura nyinshi cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali uvuze ko hari uduce dusaga 10 twagaragaye ko abahatuye bakwiye kwimurwa mu buryo bwihuse kuko ibimenyetso bigaragaza ko imvura iteganywa iramutse basanze aho batuye yakwangiza byinshi birimo n'ubuzima bwabo. Mu duce tumaze kubarurwa harimo igice cya Kimisagara, Gitega ku gace gakikije ruhurura ya Mpazi, Gatsata, Gikondo, Kimihurura ahitwa mu Myembe, Rwampara, Murindi ndetse n'ibice bimwe bya Nyarutarama. Mu gace ka Nyarutarama havugwa umudugudu wa Kangondo ya mbere n'iya kabiri ndetse n'uwa Kibiraro. Muri aka gace hakunze gukurura impaka, abaturage basabwa kuhimuka nabo bagasaba ubuyobozi ko bahabwa ingurane ikwiye mu mafaranga. Umugoroba kuri wa kabiri ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo bwaraye bwongeye gusaba abaturage ko bakwimuka bakarengera ubuzima bwabo kubera ikibazo cy'imvura bivuga ko izagwa ari nyinshi. Abatuye bo muri ako gace bakavuga ko ibi cyemezo batagikozwe. Byaba bintu byo kutubwira ngo bagiye kudutabara ntabwo tubyumva kimwe nabo. Urabona iyi karitsiye yacu Kangondo yacu ahangaha muri Nyarutarama nta manegeka ahari. Urabona tumaze imyaka 3 tubariwe ahangaha. Iyo kiba ari ukudutabara bakabaye bakoresha amajina agaciro yacu twabariwe bakatwishyura tugenda ko tugenda imbari zo mure bafite zo kugira ngo dutabare. Bantabara gukina batabaje nta kibazo umudugudu ufite. N'ibyo biza biramutse bihari nabo babifitemo uruhare, nabo nibo babigizemo uruhare mu kubiduteza. Uyu munsi tumaze imyaka 3 tubujijwe uburenganzira ku mutungo wacu. Imvura irakomeye se, izindi zose zaguye twabaye iki? None se niba ndi mu nzu yanjye ndayireba uko imeze, ndayireba niba ikomeye ndabibona. None niba ngiye nta bwenge njya kurya nshobora kuba mu nzu ishobora kunga. Aba baturage bahisemo kwandikira inteko ishinga amategeko mu ibaruwa bahaye umutwe ugira uti gusaba ubutabazi bwihuse mu buryo bw'impuruza. Muri iyi baruwa dufitiye kopi, abaturage batuye Nyarutarama mu midugudu 3 basabaga inteko ko yabakorera ubuvugizi bagasubizwa imitungo yabo yafatiriwe n'umushoramari abifashijwemo n'umujyi wa Kigali. Iyi baruwa ikomeza ivuga ko kuva mu mwaka 2017 aribwo abo baturage bakoranye inama n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali n'umushoramari washakaga gukora imishinga ku butaka bwabo. Abaturage bakavuga ko bashaka ko umushoramari yabaha ingurane ikwiye mu mafaranga bakimuka nta yandi mananiza. Aba baturage bakomeza bavuga ko impamvu bandikiye inteko mu buryo bw'impuruza ari uko imitungo yabo yamaze gushyirwa mu cyiciro cy'abatuye mu manegeka mu buryo bwo kugira ngo ijyanwe nta ndishyi. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika basobanuye ko bateze amakiriro ku nteko ishinga amategeko. Kwandikira inteko nayo iturengano. Urabona iyi karitsiye yacu yarabazibarwa n'umushoramari. Mu kubarwa n'umushoramari bakabaye bakwishyura bakareka kuduteka imvura. Ahubwo iyo ni tekinike zihora zivugwa n'uburyo kugira ngo ubutaka babushyikirize umushoramari mu maboko ye nta kintu kimusohotse mu ntoki. Twebwe tube inzirakarengane tugendere muri icyo kintu, twebwe twamburwe byacu gusa bitwaje iyo mvura. Twebwe niba twishyure twarabariwe, amagena agaciro yacu arahari, hari bamwe bamaze kuyumvikanaho nabo nibaduha amafaranga tuvemo turishyuza nyuma. Kubera iki? Twebwe ntabwo turi mu gishanga, turi mu mudugudu wo guturwa. Baje kuwugenera agaciro atari umudugudu wo guturwa. Kwishyura imisoro y'ubutaka twishyura ko ari aho guturwa. Mfite icyangombwa cyanjye yanze agiye kunyoherezamo, iyo mbamo nanjye n'inzu, none si yo yitwaje iki ku buryo itaha. Aba baturage bakunze kuvuga ko bamburwa ubutaka bwabo kandi babufitiye ibyangombwa. Umujyi wa Kigali wemera ko hari abagiye bahabwa ibyangombwa mu buryo bw'amakosa. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Rubingisa Pidance: nuko tugomba kwanza tukemera ko twakoze ikosa, kuko abafite ibyangombwa kuko barahari twabahaye bakubaka mu gishanga kandi igishanga nticyubakwamo. Iryo kosa niryo turi kugerageza gukosora. Mu kurikosora rero turasanga koko hari n'uburyo bw'imyubakire busabwa gukosoka. Ubu plans zigomba gukomeza ni ukuzireba mu myaka 30 byose turabihuza n'umubare w'abaturage bazaba batuye muri Kigali. Ejo twazo tubivuga buri mwaka yongeramo abaturage 68. Cya compensation rero nibyo biri gutekerezwaho uburyo ki byakorwa, ariko ntago ntekereza ko umuntu kuva muri risk yavuga ati ndagenda ari uko mumpaye. Ntago kugira ngo tuvane abantu mu bishanga kubera inyungu z'ubuzima bwabo cyangwa se ibikorwa by'ibidukikije
byavuga bati reka tubanze tubona ayo tubonye. Mu kiganiro Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere yavuze ko abimuwe mu bishanga nta ngurane bazahabwa kuko igishanga kidaturwamo. Raporo y'abahinga batatu bishiramwe mpuzamakungu ONU ku Burundi ivuga ko agateka kazina muntu kabandanya guhungabanywa n'abari bajejuye kugakingira. Imbere y'akanama k'umutekano ka ONU n'igisata kijejwe agateka kazina muntu muri ONU nyene i Geneve mu Suisse kuwa mbere no kuwa kabiri, abo bahinga baseguye ko ibiriko bibera muri ico gihugu biteye impungenge cane cane mu gihe hasigaye amezi abiri ngo haba amatora. Umupfasoni Françoise Hamson, umwe muri abo bahinga batatu ba ONU, yahaye ikiganiro cihariye Ijwi ry'Amerika. Atubwicanyi, gufungira abantu busa, kubahohotera, kuburabuza abatavuga rumwe na leta, gusambura ingoro z'imigambwe, amajambo abibugwanko, vyose bifitanye isano n'amatora biracibonekeza. Umugambwe Senere nuza kwisonga mu babangamiwe. Icibonekeza nuko ubwo bubisha bubandanya kuba bwinshi uko bukeye uko bwije. Iryo totezwa riba imbere y'amatora, turafise impungenge ko rizoba no mu gihe c'amatora hamwe mbere n'inyuma yayo. Amatohoza y'abo bahinga ba ONU yerekana ko ababangamiwe cane arabatavuga rumwe na leta canke utari mu mugambwe uri ku butegetsi wese. Abakekwa gukora ayo mabi nabo baguriyemwo inzego za leta. Les principaux victimes sont n'importe qui peut être. Abahigwa cane ni uwari wese mu bisanzwe, cane cane uri umugambwe utavuga rumwe na leta, ariko rero n'abandi barazira ko batayoboka umugambwe uri ku butegetsi naho boba atamugambwe n'umwe barimwo. Kare utari mu mugambwe n'umwe nta makenga wagira, ariko ubu siko bikimeze. Ibi biba hagati mu gihugu bigakorwa na bamwe mu bapolisi, abo mu rwego rw'iperereza, hamwe rero n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambi uri ku butegetsi. Kuva uwo mugwi ushingwa, amatohoza agatangura ku Burundi mu mwaka w'2016, abo bahinga batatu ntibarahonyoza ikirenge muri ico gihugu kuko bankiwe kwinjira. Yamara bavuga ko bafise ubundi buryo bwo mwibanga bwo gukora amatohoza yabo. Ico bikoze userukira Uburundi muri ONU, aho niho afatira mu kwagirizwa mugwi kuhengamye kandi wambika ibara igihugu aserukira. Tabure Nova nawe nyene yabivugiye imbere y'abagize akanama ka ONU kajejwe agateka kazina muntu muri ivyo bikorwa. Cette commission est en son quatrième mandat imposé. Cette commission est censée avoir un statut indépendant. Uwo mugwi ugeze ku kiringo cawo kigira kane kandi twebwe tutabushaka na gato. Biramaze kugaragara ko utigenga mu bikorwa n'amaraporo yawo. N'amaraporo y'ububeshi atashingira fise atyoza Burundi n'ubutegetsi buhari guhera ku mukuru w'igihugu, igipolisi, urwego rw'iperereza hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure. Uwo mugwi uribagira ko nabo bategetsi hamwe n'urwaruka bari mu bategerezwa gukingirwa agateka kabo nabo nyene. Naho biruko umugwi wa ONU wemeza ko ihohoterwa rya kiremwa muntu ribandanya gutuma abantu benshi bahungira mu bihugu bitandukanye, cane cane Tanzania, u Rwanda, Kongo n'Ubuganda, nk'uko ishiramwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR ribigaragaza. Ku bwa ONU, abakekwa gukora ayo mabi babwirizwa guhanwa n'ubutungane. Aha sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI isanzwe yaratanguje amatohoza nyezina kuva mu mwaka w'2017, irategwa kamo na ONU nk'uko umuhinga Françoise Hamson yabisubiyemwo. En ce qui concerne la CPI, il y a eu des Sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI turakorana kandi turavugana kenshi, turahana amakuru n'ibindi bikenewe, ariko no kumenya ko iyo sentare yoyo izohana ivyaha vyakozwe imbere y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2017, mu gihe n'ubu tubona ko hagikorwa ayandi mabi. Ku bwacu abakekwa ko ivyaha bose babwirizwa guhanwa atanumwe avuyemwo. Uwo mugwi wibutsa ko mu gihe c'amatora abategetsi bogerageza bagahagarika amajambo abibugwanko no gufungira abantu busa. ONU isaba ko n'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu cigenga mu Burundi bamaze amezi 4 bafunzwe borekugwa. Abasirikare bashitse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku maganekerezo ya 4 na 5 ku kwezi nk'uko amakuru y'Ijwi ry'Amerika ryahawe n'abakorera ku kibuga mpuzamahanga Melchior Ndadaye bivuga.
bagishika baciye bahagarikwa n'urwego rujejwe kubahiriza disipline mu gisirikare ruzwi nka police militaire mu gifaransa baca bajanwa gufungirwa mu gasho k'urwo rwego kari hafi y'ibiro binwe mu mugwi w'abasirikare bariko baragabanywa muri AMISOM. Amakuru ava mu gisirikare yemeza ko bava mu mabatanyo ya 52, 53, 54, 55 na 56 ya AMISOM y'ingabo z'abarundi. Ayo makuru nyene yemeza ko bagirizwa amakosa atandukanye y'akazi harimo kugurisha amasasu, ibitoro, imfungurwa, uguhagarara ku mabarabara n'imodokari mu buryo butemewe bushobora gutuma haba ibitero bihitana ingabo hamwe no guta inkoho. Umwe mu ntwazangabo afite ipete rya major akurikiranwa ku caha co kuba yakoze akazi nabi mu kutarongora abasirikare uko bibereye ku itariki ya 27 ukwezi kw'indwi umwaka uheze, aho abasirikare batandatu baguye mu gitero c'ahitwa Balad mu karere ka Shabelle yo hagati ku birometero 36 mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru Mogadishu. Ico gihe hasize ubuzima abasirikare batandatu harimo icegera c'uwatwara batanyo ya 53 ya AMISOM yari afise ipete rya major. Iyindi ntwazangabo y'ipete rya major nyene nayo nk'uko ijwi rya Amerika ryabibwiwe n'abegereye idosiye yagirizwa kuba yasokoye isubiza ingabo inyuma zisugerejwe kugira ngo zitunganye neza ico bita hopli mu gifaransa mu gitero cahitanye abasirikare 13 kwa 14 ukwezi kw'icenda 2019. Ico gitero cari cabereye kw'ibarabara rikuru hagati y'imiji ya Balad na Jowar muri Shabelle yo hagati ku ruhande rwo hagati na hagati hashira ubumanuko bwa Somalia. Bamwe mu basirikare bari muri Somalia bavuga ko hamwe riramutse rifashwe n'inkosa atorihanirwa wenyene na rijya afisa mutwara kandi bari banamuhaye abasirikare bake. Mu bafunzwe harimo abasirikare babiri b'igitsina gore. Bose bivugwa ko ibungenze bakaba basamiye muri Somalia. Abo co kimwe n'abikekwa kuba barabateye izo mbanyi bakurikiranwa ku caha co gushurashura. Ifatwa n'ifungwa ry'abasirikare ryatanguye kuvugwa n'umwe mu mpirimbanyi z'abarundi Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwa Twitter. Nahari mu bama basaba ko haba urutonde abakora amakosa bagahanwa kwifungwa ry'abasirikare. Hari amakenga afise na cane ku bijanye n'intwazangabo ziri muri bo. Aho twumvise hateye amakenga nko ku bijanye n'ibitero usanga vyaragiye birahitana abasirikare, bagira bati iyo igitero kibaye kigahitana umusirikare usanga ikosa ryama rica rishigwa ku ntwazangabo y'umusirikare yahoze mu gisirikare ca kera. Abo bakera bagira bati biragoye gose kuvuga ko mu bihe bene ivyo nimba habaye ikosa usanga ari ikosa ry'umuntu umwe, batusanga ari ikosa riri ku ngero zitandukanye, ugasanga kandi nikosa riba risangiwe n'abantu benshi bavuye mu migwi itandukanye iri ngaho mu gisirikare, ntibatahure rituma umu ex-FAB ari we yama acahanwa. Ikindi kintu twumvise bashimika ko cyane bene abo basirikare ba ex-FAB baragira bati hari igihe kandi ubutungane bwa gisirikare buboneka nk'ubukarira abahoze mu gisirikare cya kera kurusha abahoze nko muri CNDD-FDD, ku buryo niyo hakozwe ikosa rimwe ushobora kubona hahanywe umu ex-FAB umu ex-FDD bakamureka. Baratanze nk'akarorero bati hari nk'intwazangabo yagirizwa ko yatakaje inkoho, muri ico gihe hari undi yatakaje rokete muga akajahanwa watakaje inkoho wa rokete bakamureka. Nko kubijyanye nayo makosa nayo navuze asangiwe baragira batariyo nk'ibitero nk'ujejwe iperereza yateza kuba yasavye n'ivyo bita drone byari kuza kuraba akarere uko kifashe, ugasanga uwo muntu yakoze ivyo bikorwa maze abariko barakora aho hantu kwibarabara babona bashwayemwo batigeze babona ico gitero iyo kizananye. Canke barandi bakagira bati ugasanga bafise ibigwanisho bidakwiye nk'inkoho zikomeye ugasanga hari zitarasa, bati rero nk'ivyo ntawe ushobora guta ikosa ku muntu umwe, bateza kwiga ivyo bintu vyose maze abari kuri uwo murongo bose bagahanwa bose, ntihahanwe umusirikare umwe umu ex-FAB. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi ariko ntiryamuronse. Ubutumwa bwanditse nabwo nyene yahora akunda kudusubizamwo igihe twateguriye inkuru ntabwo yari bwatwishureko. Nayo Kapiteni Oscar Manirakiza avugira ingabo z'abarundi ziri muri Somalia ku rubuga rwa WhatsApp yaduhaye ubutumwa atubwira ko ushobora kugira ico bivuze ko ari Colonel Biyereke.